level 1 mwiwe cyangwa aramutse vana muri shop extreme cyangwa parfait kiganiro ni restaurant kandi dara vibe na vibration tuba turi batatu kiretse iyo habuze umwe yafatiriwe ni style na gogo hamwe na je reka ndabaramutse nabo baramutse hama dutangure ibyo twabateguriye let's go wumve ha uyu mwaka ndadiri giza uyu mwaka ndadiri giza wumve skrpa Hello mwese ndabaramukije mwese nkuko mwamwe mubimenyereye umuntu wese arizi ko ari bihazi n'amantanguri Afrika Europe hehe kwisi yose ndabaramukije mwese bakunzi ba BITV Nazareza style ego kwe salade Uburaje murankuyemo byakwe murankuyemo byakwe ndagupasi Salut guys Rendaho ndakomeye nanjye ni Gogo ni muri resto kandi ikiganiro dukora tugakora amakuru aba yavuzwe cyane donc aba yavugwa mu semene ni menshi cyane dushaka kuyamara turatoramo makeya hama tukaba ariyo tugenda turavuga ko hama tukagira ama commentaire n'aba batipe mumeze neza salade nziza murakomeye misi myinshi ifuruweshi sana amatara yo mu mujyi murabibona ko twanahinduwe ubunye umuntu aguma ahindura uko twari tumenyereye gukora akanyota ni kose Brarudi zero na Brarudi zero ahubwo Brarudi ni abazero ntarabazero mugabo inzoga ntibibona barazihimbugisubira inzoga za Brasilia barafite ukuntu bazihinguye umuntu cyayigira mu SAPOR so dugende ku makuru yaranze isomero duhereye turera ku munsi mukuru w'abakozi umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ubundi ni aba ari umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ngo kuvuga kwifuriza umunsi mukuru umuntu adafise akazi ni ngo nko kwifuriza Joyeux Saint Valentin umuntu atagira umukunzi adafise akazi Jeri baza ko bavuga akazi abantu bafite ubuzima ko amafonction abafonctionnaire cyangwa abantu bafite akazi batusha salaire à la fin du mois ngira ngo nibo bari ko baravuga ariko nibaza ko atari byo bari bakwiye gufatira ko gusa kuko abantu bakora baba ari benshi yego so kandi bose abafise akazi kibafakaye n'umurozi avuga ati ndi ku kazi okay uko byama bigenda mu gihugu cacu bwari twarahimbaje umunsi mukuru w'abakozi aho wahimbarijwe mu ntara ya Kayanza ibirori bikaba byari byatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye harimo n'abandi banyacubahiro batandukanye kuko byama bigenda kandi bama bariko baratanga ubushimwe ku bantu baba baritwaye neza ku mwaka donc barabaha amacertificat d'honneur n'ama-enveloppe aho umukuru nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yabandanije avuga yuko bashima uko intambwe tugeze muri rusange akabandanya ahimiriza abantu yuko twoshira imbere ry'umugambi wa 2040 kuko ari igihugu cifashe ama 2060 igihugu giteye imbere ntabwo muri babiri cyo kintu muragitahura uwo turagitahura we numva ko umugambi urashe ushemeye nk'ivyo vyangombwa wenda kubaje uragitahura mugabo biragoye gukora uri kuragereranya donc abanyagihugu benshi bariyumvira abenegihugu benshi bariyumvira ingene ivyo bintu bishoboka mu gihe ibintu byose nega bibandanya byanga haravuzwe abantu mu byo twasomye ku kinyamakuru yaga bariko baravuga abantu bakora akazi aho usanga hariho abanyagihugu abakozi bahembwa batakoze siko mwabibonye ugasanga nk'uwunye yarapfuye ariko abandanije yanditse amahera akaguma asohoka y'igihugu ugasanga hariho abantu bahebye ku kazi bakagenda ku kandi bahinduriwe amaserivisi ugasanga bakuwe muri iyi entreprise bajanywe mu yindi mugabo bakabandanya abandi sahandi nyene akaba ari amahera y'igihugu aguma asohoka urumva aja hehe nyene none umva ko ari uruhombo kwa leta n'amahera menshi arega amahera arasuka ntituzi yaje niyo mva wagene ko ari umuntu yarakwiye ntitwari dukwiye kwibwira ibintu byinshi ariko ahari karaje urumva n'uruhombo kuri leta mugabo ahari karaje ntawe umenye yaje ndetse ashobora kuba afise umwe yatwara canke ari abagira ahubwo par contre
ahubwo hokorwa iki kugira ibyo bintu bihagarare hanyuma twaranditse ngaha ku kinyamakuru cacu bariko baravuga ku bintu vyerekeranye n'abakozi ngo batirimutse abandi ariko twanditse mbega abakozi usanga bariko baratirimutsa abandi ku buzi ugasanga yuko ngo hari abantu bakora ugasanga bariko kandamiza abana gukandamiza ugasanga nk'ubunye bafise imyambarire ngo itari myiza ugasanga hari abantu bariko barabangamira abandi mu myambaro none ivyo bintu kuri wowe nk'ubunye hari umunsi birigera bigushikira bivanye naho wowe umaze gukorera canke aho wowe waragiye duca dufata nk'abanyeshuri canke iki ese ivyo bintu birabaho cyane nk'ubu hari amabanki ushobora kujamo uravye mu mama wawe ukabati ibintu birateye ubwoba ariko byose ni mu mutwe ushaka uravyinyura igihe unabiburaba ukirenganya patro sinzi wowe uko muvyifatamo biravana bijya bivana n'umuntu mu mutwe byose byose ni mu mutwe hari igihe no kuba kuri wowe ubona yuko ataco vyokwica nk'ivyo atakintu na kimwe bishobora kwica ku kazi je kuri je ntaco vyokwica bon turiko turagereranya ko twagerageje kuvuga je na jewe nibaza yuko bijya bintu atakintu na kimwe byoshobora kwica ku muntu ibintu ibyo arivyo byose ni mu mutwe kuko turazi neza yuko hari abantu bakorera mu mabanki iyo ugiye kurondera ayo mafaranga yawe ntituzi igituma strategy ntituzi igituma arizo uniforme bahitamwo kwambika abakozi babo canke kuko habanga imisi yose oya mugabo ntibama bambaye izi mpuzu zigera kure cyane abenshi mugabo bafite impamvu nansenkusi nuwahiye ku kuguru bakubwira ngo utegeza kwambara ijya niyo mpamvu niyo strategy iza kubera kenshi sinzi kurama umaze kubibona iyo nibaza ko abantu mu ma service y'aba receptioniste canke utegeza kuba cliente rero urumva utegeza kwambara impuzu idatirimutse umuntu n'umwe yaba apana ngufi cyane apana na ndende cyane kuko ushobora kuza ukavuga rero njya muri bijya bintu yambaye n'ibiki hanyuma naho waba wambaye ngufi rwose nawe nyine uwundi muntu ugasanga uri kuramuhohotera je nibaza yuko ariko nta n'umunsi n'umwe je ndigera niyumvira kuri ibyo bintu by'uko impuzu zishobora gutirimutsa umuntu agakora nabi je nibishobora none ndakubaza ibyo bintu birabaho apara n'ivyo muri banki ngira mwarabonye inkuru yatembereye ryari kuri wa muhungu wo kuri hotel yaza guhura n'umukobwa yambaye neza yikwije none niki cyemeza yuko ujya mukobwa yari yambaye nabi ibyara abantu donc wowe rero uri kushigikira ujya muhungu donc ni raison ni excuse yuko ibijya yabikoze kwera ujya mukobwa yari yambaye birashobora kuko na muri ko muramuha raison none gashobora gushika ariko abantu bahohoterwa ama bakavuga none ngo wenda kubaza umuntu yambaye aho genda wambaye igitenge hari n'umuntu numwe yekura kubera iki utegerezwa kwanza kwambara igitenge kugira ngo ikindi kintu jewe nambaye ikintu ndacambika umubiri wiwanje niba numva yuko ndi ari ataco bintwaye kubera oya ahubwo mwebwe ico ndiko ndabankirako nuko muriko muramuha ntuzenye raison uyo muntu yakoze bijya bintu kuri kotebu comme si sindi sure yuko ujya mukobwa yari yambaye impuzu ngufi mensi yoba yari yambaye impuzu ngufi nta kintu na kimwe kijustifise yuko umuntu yoshobora kuca kurengera kuko umuntu si impene singura umuntu anafise ubwenge bwo kwiyumvira umwana ko bamwogereza imbere yawe akaba ari gusa umurengera ivyo sivyo bisigura basi muri kijya gihe ujya nuko agize reaction yiga wenda ari kugira iyindi reaction ari ureyagisa kugurira kuheyagisa ntibabibone mugabo muri we yaheyagise mugabo ujya nawe acahitamo ujya nabwo atigengira ndavyereka ariko murabizi yuko bijya bintu bibaho hari abantu bahohoterwa bivuye muri izo bakavuga ngo yahohotewe ngo kubera ngo yari yambaye ngo izi mpuzu urumva ngo akanakizana n'imbere y'amategeko niba sigwe kimwambara impuzu nkazije tuve kuri iyi nkuru tuje mu bindi tuvuge ku bintu byerekeranye turiko turavuga ibintu byerekeranye n'akazi n'abakozi n'akazi je nari nashatse ko twagarara cyane ku bantu bateshejwe ubuzi n'amazi sinzi ko muriko murabitahura uyu mwaka turiko turahimbaza hariho abantu twahimbaje umunsi mukuru w'abakozi peut-être ko uburyo si bwinshi hari ingorane zitandukanye amabusi ibinyota mu muhogo mugabo kamame ingorane zirarutana bavuga ngo havuga uwo bubezwe hari abantu bugaye ama entreprise yabo ama plage yarugawe bari barashizemo imitahe uhonye two tuvuga abugaye bari bafise imitahe ariko tukongera tukavuga mbega abanyagihugu nabo bari bafise ubuzi bakora ubu bateshejwe ibyabo baba mu mazi niko twabibonye nabo byo babimeze gute pe ko nagatera ntimba bazufata ugasanga warafashe na credit
wagenda ukagira ikintu bazabona ngo amazi yakiguwemo ibaze ndiyumvira nk'ubunye je nkicara nkiyumvira nk'imiryango yari yarubatse yarafashe amakredi mu buzi butandukanye hanyuma baragenda barubatse amazi arabateye arabomoye hanyuma wanashaka nta naho witwara kuko ni kiza je ntuvuga ko ari kiza nikora si mu Burundi honyine vyabaye no ndi Dubai warabonye amazi yuzura mw'ibarabara abantu bariko baragenda Imana yari yaremereye no wakitazosura kuduhanisha amazi washa mdomo sivyo bandanya guketswe mu myaka 20 Uburundi bwose ntibuzoba guhanisha amazi nimbari kuduhanisha amazi vuga biravana hari naho yosubira inyuma hari naho bisubira rero dufashe mu Tanganyika bwa mbere yari idu oya nibaza ko nibaza je no bivuga ko ari nka filime Tanganyika ihura iduga kenshi yari mu gihe c'urushaka gusa mu gihe cy'ishika ariko uzobona ayinse ariko akagera igihe amazi agasubira inyuma ivyo birabishika umuntu yaganiriye n'abajya abantu baravuga yuko amazi kuva mu myaka iheze nko muri 2020 niho Tanganyika yatanguye kugangura iziraduka cyane hanyuma mugabo bakagenda baravuga bati amazi uko imisi igenda iraza ku mwaka amazi agenda araba menshi ukutandukanye tubibutse ko je narashitse aho hantu bari nabo dukorana nukuri birababaje kubona juste turiko tuvuga nk'abari donc nko kuri kote ya Gatumba ukirengana juste kuri Rusizi ubona amazi mwibarabara hari abamaze kubimenyera babona umenga ni ibintu binasanzwe mugabo ushitse hirya mbere vraiment urumva umenga nyene birateye n'ubwoba ofete sino kubabara gusa mugabo tukiyumvira ngo nk'abantu basi bafise donc babara gusa ku bintu naco biheruka ese mugabo nta kintu cokorwa kugira ngo abantu bagarukirweho ego choko cyambere nico uravuga kwikira ko kubimura anatonda mugabo ko babimura abo bantu bafise ingorane zitandukanye bafise ingorane z'uko amazi baba mu mabi kandi cyane gose arimwe ibikoko bitandukanye babazi ikintu cambere cyo gufasha mu kubimura bakava kubafasha kuronka ahandi hantu baraba kuko sinibaza ko ico kintu cyose wokora ajya amazi akiri hano sinibaza saza ko ari ikintu wowe ubafashe okay mugabo nandi ko ndakubwira naho yo bimura pula mama mugabo urumva sico kintu ubunyere si kintu ntituti precisement ngo umunsi bazobimura nawe mugabo babaye ahantu nta mustikere bagira babana n'impene n'intama babana n'abana babo ugasanga nk'umumama w'imyaka 40 ngabana n'umwana wiwe w'imyaka 18 ategerezwa kwihindurira ngaho nyene yoga yo mazi asuko nyene bafise ibimeme byarabishe intama donc ta kintu na kimwe bafise babagira hari abantu babayeho bakanafungura cyane go mbega gufungura aho bofungura nabi bafungura iki barafise ico bafunguraho naho kironka ntibafise aho babiraza donc barubatse utuntu baza baragereka ko ibintu byabo bakibira muri ayo mazi nyene isigura ashaka kugira ivyo bagira vyose muri ayo mazi nyene ikintu icyo cyose bashatse kuja mu kazu kasugumwe none ko ari mu mazi bagirana basha baja birababaje no kubirabaje muri sanga ariko nyine yuba umutima w'urukundo babanye akagira icyo afashe Jenny baza yuko umuntu wese arashobora kuba yicaye ngaha atarigera ashobora kuja kubagendera nuko Imana naho cyo igihumbi naho yoba 2000 ntuzobona umwana we yafashisha mu ibarabara birateye ubwoba kubona yuko umwana kugira ngo ashobore kuja ku ishuri n'ababandonye mugabo hariho n'abandi baciga ugasanga mu gutwara amakaye ku ishuri yarubatse ikintu c'ibintu agenda arasunikira kwa mazi kugira ngo ashobore kubera urumva umwana ni mugufi ashize isakoshi ku mugongo canke isashe yocija mu mazi donc bategezwa kuyitwarira ngaha akagenda arasunika mpaka kiyari aho rero no mu kwiyunguruza badashatse kongera muri ayo mazi bategezwa kwiyunguruza kuri 5 fois mu bwato mbega 500 umunyagihugu ari we wese abayeho mu nzara ziraho ese arafise ubushobozi bwo kugenda aragendera arariha yo 500 iyo 5 Jenny bazaye ko vraiment ikintu cokorwa abantu bo bikora ubwa mbere Imana ishobora byose niyo yoshobora kubagarukira ko hama leta igira icikoze byihuta mugabo anatonda ivyo bintu byose umuntu ashoboye kugira icyakoze ejo ni dimanche umuntu yoshobora kugendayo mu mabonasi yama yari karakorwa mu bantu canke kagirane ntuwo buri kintu na kimwe ushobora kubafasha bwa burengeti yaba amashuka yaba imiti woshobora kugira gufatisha bavuga yuko batanakeneye n'imatera naho yuba ibirago bo bisabira naho vyo bibirago biryamira ko bakika ku musaya basi bakabironka
no aho hantu hoze ibintu bubatse amazi nashaka kandi ushobora kandi akaduga kayura agabitera vyose bakubaza baradaha basuka hanze barafata Saye. Reka kuvuga urumva barafata haba hariho ikintu cubatse barafata baragerageje baranondera udugunira tw'imisenyi hanyuma barafata amazi yinjiye nko aho hantu bari bakadaha bagasuka hanze bagasuka mu rundi ruzi hanyuma agasubira akamima gacayefu kubera abari kuri kote ya ruguru yo mu Gatumba kote mu buryo uriko uraja mu Gatumba bo bavuga yuko bategwa na Rusizi abepfo nabo batewe na Tanganyika imibu nawe uriko uragerageza ukaraba imibu yo ngaha ibujumbura ha kuri centre canke murazi ingene ibabazi cyawiyumvira rero mu hariya usanga ungana gutya ugacubamwo ubayemo muri ivyo nyene harimwo abana vraiment n'ibintu birengeje ndaba ikintu kintangaje nuko umbwiye ko yamaze hari ukuntu amazi aba menshi amagasoko mugabo kubabaza ntibikwiye kugira ngo kuzufasha no kugenda ukabaraba uwo batarashikayo canke undi wese batwumviriza akagira kuko kugira kumva umutima w'ikigongo atakintu na kimwe uriko urafasha umuntu ntibavuga ko aco biba bikurira amazi so tubandanye kanyoye muri weekend umuzakano karyoje nukuri kuri kanyoye takaratirenge besu zaratsinze munyanyo ya museri ntaborego umukabare niho kunywa serumu niho serumu umutwenga Brarudi biguma bihari Brarudi ibinyobwa byari izindi cyane ugasanga nko muri kacyo ugiye kugura primus kera rero twakubona primus turabasiri unye primus bitanu inyo ntorego muri city kugwa 5000 tarashika ku kabare abo rero bazungu semirenge bigashunga habuza kwishikira n'inyota yawe waborewe n'agahinda yo reka hamuna gisororera mu inzoga ubundi oya none ubonye abantu banywa mu tureke kuvuga abari hejuru cyane abanyagihugu bato bari babayishejweho no guhanahana gusangira ubu bigenda gute umwe yavuga ati ndafise moya umudiringi saporo saporo iri hagaze ko benaki bibiri kare uri kugwa ngahe bitaranga 1500 gaburumva ntibiraduka cyane niba bikiri kuri 2000 muri karantu kuntu numva ikimba baje no kubana gumva ngo ngira sibije kiganda Nari nzibiti inganda gute mugabo sabo nimba abantu bakurisha banga kuvuga yasohotse mbega ifise akamara kayo ubu niyo baba bakibonye yuko ico kinyobwa kirona reka ndakubwira igituma ico kintu ubunye ariho bariko ikintu cyacu cyose kirafise umwanya wacu sivyo none no kuvuga yuko nta wari bwagihe umwanya kubera yuko abantu banywa inzoga zari zihari za Brarudi yaranyobwa kandi ngibanga ntange maybe ntidari bwagere kuri urugero bigezeko ku buryo basi tuvuge kuri ku nkuru twasomye kuri imbere y'imagazine onye bakumvaye tuhere ku bana bafashwe badoko babandi basanga mu ibarabara bahama bakabashyize imbere cyane ni kuri yaga aho bavuga yuko basanze abana bariko barayinywa umwana afite imyaka umwana uko akiri ku ishuri hama ariko arayinywa yanyoye arati baratakaza ubwenge no kuvuga yuko abantu bose ntibashobora kuba bari ikinyobwa gifise alcohol 16% ugacunywa wovuga zitatu ari abanywa ngo witi ari kubera yuko niba mu biyeri ikiyeri kigurwa 5000 no kuvuga mu kiyeri harimo zibiri wongera ko ikindi muri 10,000 harimo SAPOR zingahe zitanu izo zitanu zizoba zikugejeje no no SAPOR zitanu no umva ari ingorane ya SAPOR cyane ingorane yiwawe wewe mpamubona kuyisha zose kursa ni kamwe ku munsi ni bavuga kurusha amavoti kiye ariko muribuka yuko bari abugashunwa zitanu ni kuyibeshe abantu bose wiyumvira yuko bafite cyangwa urengera ugacuna utari bakose yuko umuntu atigeze kunuza n'imiburiburi 18 kandi wafunguye kandi apana ugafungura urashoje biri ugashisimbira kuri SAPOR ureka gutaka akutakaza gusa cyangwa kuriba kuri iri zuba ry'ibujumbu ukabiguye ureka basi dufatire no kuri ya Amstel ugacuma nka Amstel zini kuri iri zuba
ikibazo imitsi iravyimba ino ngaho kamengo uragwaye ukura yagaya ni ukuvuga yuko ibyo ibyo byatumye tubivuga ko nuko sinzi ko mwavyumvise no mu gatumba hariho umuntu yigisha arapfa arashika mu kuzimu igazira bica nyene estomavi barapariye bapariya n'umuntu bavuga yuko inzoga ariyo yose nananzira za brasserie za brasserie abantu babiri inzoga irakaza ucisimira ukurira arumva ko nimba ko abantu ari bo biyi none basihoka kuko nimba ico kuri we ubona yuko vyoguma uko nyene mu gihe SAPOR itegeko ryigeze kuvugwa yuko izo nzoga zo mu ntuze aho harimwo makike bayigeze bamye bavuga yuko zifite amaporcentage manini zigaca zija mu dukopo duto kandi zikaja ku mahera make ni ukuvuga ko umuntu uwo ari we wese ataza kuziyahurira ariko akaruka kumva ngo wayanyoye mu cupa zibiri zaki niyo ukoze ukwiya 42 uzango ajya makike na SAPOR inzoga zakozwe n'amaforte menshi kugira ngo nk'umuntu adashaka kwirirwa rimwe bijya bintu vy'ibiyeri vy'iki ko kiyereka imwe 3% alcool imwe agasaporo kamwe abaraborera umunsi wose ariko ucurengera ko ubusaporo butatu bune imitsi yavyimba kubite ukora aho wumva uko ni ukuvuga ni twebwe none iyo umuntu amaze kuba anyotewe urazi yuko mugabo hariho abantu bafite ingorane zo kunyoterwa ugasanga ntazi kwigerera yatanguye kunywa bitangura kuryoha ari uko aguma anywa ahubwo ngira usanga ayo mafaranga ntayayoba ayo ntarumwe araguta muri mwene boje nibaza yuko twogira ico tuvuze kuri ivyo abantu bari mwibagabo mwese cyangwa twibuke kwigirira wowe ufata ikintu gifise amavuta yarakudusibira wowe dasipora ejo n'izuba riri mu kuduka irirabore urivuye gucushira kuri nta na bisi uza kukunguruza mu gato tubaza kugira inzungu cyane ubona wabimenya gute utayinyoye urabwira uvuye kuri iri zuba bwanje utaranga inzoga ukaja hari mu gatumba abandi bingi ngira ngo mu mutwe kuburyo umenga uvuye muri Dubai kandi urumva rero ugacurenza ko ina SAPOR reka uvuye kuri irya zuba ugacubura bisi gutaha oya ikibi rero winyoye rero ugacija gutonda kuri bisi aho rero nyo bitazangwara yese ziwe aho nyine umva hariho n'umukomboyere ngo baravye none nye baraba naho turiko turabitwenga mugabo urumva yuko bizotwica imagine umushoferi anywa SAPOR nk'ivyo bintu akanywa akagera kuri urwo rwego agaca atwara abantu 32 muri bus 32 muri izi barabara uravyumva ni ukuvuga yuko ashobora gushira en danger abanyagihugu 32 babanyoye tureke ko baba banyoye cyangwa batanyoye mugabo urumva ni biri danger kuko imana ubundi biri na dekase yuko umuntu atwara inzoga yanyoye imagine rero bene abo bari bakwiye nibaze ko bisi za Gasenyi amabisi menshi abashoferi bahigiye basinzirira kuri vola gasanga umuntu ngo shoferi turi kunzira urasinzira nturesista Jenny baza yuko rero umuraga ikintu cokokwa nukuri Jenny baza yuko ababije bo bifata mu ntoki kubera yuko turi mu umunsi umwe tuzokwira tuva badusheshe SAPOR bagire bayizimbisha apana kuyizimbisha ni bayishire mu gicupa kinini ku buryo umuntu ananirwa kuyigura hanyuma niba bayishira ku mafaranga menshi nakiki barayigura ikintu ni ibicupa imicupa ni bitanu ni bitanu 12 numva kuri 12000 nere gasha ubura ko kwigura gute okay fata ibihumbi 12 fata abantu bane barateranje bitatu babayigura kandi barabu nta muntu ashobora kugwanya inzoga go bacateranya n'ikitire y'abantu urumva bagura amacupa abiri ntaco mugabo urumva basi bazoba bayagabuye c'est pas la même chose nuko umuntu umwe yokwigurira akanywa akihere akanywa nk'ugura energy erega ni nk'ugura umuntu aguze iki none energy ni kugwa domi erega nico kigerega yaguka ibihumbi 2 ikiri muri iki gacupa yakugwa katiremiye Nesicyo kimwe numva igiye mu cupa nyina agashitanga turamye baca bongereza quantity rero nibaza yuko horaga icokorwa kugira ngo ibi bintu bihagarare hama je nibaza ikintu cyo gusa abantu bibuke uko bokora byose inzoga zizokwama kandi ntushobora gukura inzoga mu muntu zizokwama kandi leta kwitovuga ati ngo turatanze itegeko ryo kudakora inzoga mu gihugu gishimye cyane cyane hariho abantu bajejwe kwiga amategeko no kuyashina mu ngiro tudasiga kuyindi abantu barabibona ruhande rumwe
kurondera rwarangiye Imana yarakinze ko atashoboye gufatwa hose niba baje ivyo Hari Imana yarakinze niba atari umuntu yagize ariko umva byari biteye ubwoba abantu bariko bariyumvira ati none nibihe bintu byama bituma amasoko ariko arasha mugabo Dieu merci ko ata kintu cononekaye bon dimo ko ata muntu yasize ubuzima kandi ko isoko yose itafashwe nubwo tutaramenya ico uwo muriro waba waraturutseko ariko bamwe baravuga yuko hoba zoba byaravuye ngo ku pasi y'amakarage ibateri impunzi hano bashoneye ngo bica express kandi ni rujya ruhande rwegeranye na station kuri impande ya Saint y'abarajyo kuri Saint Auguste bo ahantu bayangira inyama basego kandi mpera ariro ubundi isoko ya Ruvumera Imana nyene yarakoze kuba itafashwe yose ngo ice kubera irafise uruhande irabana na station tuje kwindi nkuru rero indi nkuru nayo ni ibabaje nubwo yibabaje kandi natangaje ikirundo hari tariki umunsi mukuru w'abakozi n'akazi umugabo yatswe gucibwa igihimba cirondoka n'umuhabara Numva ko ari ibintu rero biteye ubwoba cyane onde nubaza ko ivyo bintu ta bintu binini bamubaza imisi hariho guhohoterwa gutangaje mu bintu y'aba bagabo baba bagore twamatsiko turabivuga kenshi c'est comme si umenga mu ndwi kundwi uko tuje ngaha turabivuga ivyo bintu donc umenga vyarabaye akamenyero bon je nibaza yuko ari ububisha donc ububisha buriko buragwira cyane mu bantu ni bwinshi cyane buriko buragwira comme si umenga jewe je me demande abo bantu imanza zabo ziherera aho rero hari akadumu canke kugira ngo uwo muntu ashobore kwipermeta aje muri ivyo bintu biba vyagenze gute umuntu aba yavyiyumviriye gute kugira ngo aninde yumva ko uwo muntu yoba yagukoreye ikosa nyawe niba atari ko aragufata ku nguvu niba atari ko araguhohotera muri ubwo buryo hama ngo uvuge uti uburyo umurengera ngaho unye umuntu yoba yagukoreye iki ku buryo wumva ko muca amapartie intime nk'ubu amapartie intime wiyumviye bon je numva kuri jewe vraiment harakwiye kugwirizwa ibihano bihana bene abo bantu Jemba mbona ho ibihano biri direct abana byendi ngo barinda kugira cyane baza ko naho nyene harimo imanza zikibiriraho ubu hari imanza zikibiriraho usanga hariho hariho ibihano biba donc hari amakosa aba umuntu agahanwa directement nivyo ndiko ndavuga bishobora gufata iminsi 2 canke 3 mugabo bidashobora kumara bya bindi ngo by'imyaka 4 ngo ingahe ngo bariko baramucira urubanza ngo bariko baraburana ivyo ni ibintu ibinge tubifatanye n'ibintu bimaze imisi biriko biravugwa cyane byaravuzwe cyane ko uno mama bisa n'ivyaheze mugabo byaravuzwe byerekeranye n'urubuga Snapchat sinzi ko twese twaba dukoresha Snapchat bya victime xxx24 iyo yari konte bakreye bivuye ku bantu bariko baradenonsa genre ni konte yabaye créée kugira ngo badenonse abantu bakorerwa amabi afatiye ku gitsina haba mu buzi haba mu bantu bagusumba kubera bamenyekana haba muri binyene bya entertainment abantu bagira ama violence atandukanye aho hariho abavuga yuko bimwe ari byo abandi bitari byo kubera hariho abantu benshi batandukanye bagiye baravugwa amazina no kuvuga harimo donc abavuzwe amazina hariho ababihakana hariho abavuga ko ari abantu bemvonta izo nkuru bakaza bakazishira ngaho kuri bon ndiko ndabivuga ko cyase ko si umenga ni ibintu bisanzwe mugabo ni ibintu byarabwe cyane gose ku bantu bakoresha imbuga ngaho Bujumbura antuka ukaba utabibonye ibintu nturi biravana bon Snapchat ubundi si urubuga rwa hariho rukoreshwa ngaha mu Burundi bivanye n'amahezo n'umuntu atarayifise iyo application iyi weekend heze yarayiteresha ariko naraba iyo nkuru kandi byatanguye ari black bijya bintu bagira ku Instagram ho bibona ko bagira ama confession ngo mbaza ikibazo ugasanga umuntu araje ngo mbaza ikibazo hamukamubaza ikibazo ababiravye ko je ntavyo naravye bwa mbere bavuga ko byatanguye ari nkuko nyene mbaza ikibazo umuntu agatangura kubaza mu nyuma bavuga ngo donc bagira ama confession hanyuma bakavuga ngo batanga ama témoignage y'abantu bagiye barafatwa ku nguvu canke bagira mugabo mu nyuma ngo babona yuko hari abantu batangwa kuza barazana ama banke ibintu amapresa akomakomeye bakavuga bati byo hava bisha vyagira nko bavuze nko muri Burundi par exemple
ni kuvuga hafatwa Burundi yose mu nyuma baca bavuga bati nihavugwe amazina directement apana kwiyeka inyuma ya entreprise umuntu akoreraho. Bamaze kubivuga gutyo onye niho baca batangura kuvuga bati reka dukreye konti bazoza baracishamwo ivyo bintu. Harimo umuntu yakreye iyo konti babimurungikira inbox hama agaca bigira screenshot akabishira kuri story abantu bakagenda rero barabisoma ariho havuye ivyo bintu. Rero baravuzwe abatandukanye, haravuzwe abastar, haravuzwe abantu bakomakomeye bafise amazina ngaha mu Burundi, haravuzwe abantu bazwi aba influencers cyangwa aba influencers abantu batandukanye. Rero ni bya bintu nyine twako turavuga by'ihohoterwa harimo byo harimo n'ibitari byo. None niba harimo ibirivyo umuntu yo bitandukanya gute? Kubera iki ayo mabi umenga mu Burundi birasanzwe? Kubera ko hari umuntu yipermeta kukwataka ku ma réseaux sociaux hanyuma akabikora umuntu akabona umenga ni ibintu bisanzwe kandi bikabandanya. Ukabona ngo bamufashe hanyuma bamurekuye hari abitwarirwa. Est-ce que hari amategeko abihana réellement? Hama niba hariho abantu bakreya bene izo konti dushobora gufasha hamwe n'abo bantu donc bakaza kugira ayo matemoignage biherera ngaho nyene ni inkuru ni blague. Mugaje nkaho n'ikintu kubera ko umuntu yaragiye ihohoterwa yohitamo kubishira kuri réseaux sociaux aho kubishira mu butungane bw'ihete. Uwo muntu yaramukoreye ihohoterwa agahana. Hanyuma mbega tugaruke ku nkuru twigeze kuvuga abana babiri bafatwa ku nguvu mu Cibitoke kumutakura mega hari kumutakura cyangwa Cibitoke abana babiri wa mama ntiyitwara urubanza rwabo rwahereye he barabiretse konsi kubera ari uko ari umwana w'umutengo yitwa ngo ni umwana wa nyumba 10 urumva mugabo ca wiyumvira rero niba ari umuntu afise izina rikomeye ngaha mu gihugu niba byarabaye woja kumwitwarira he ariko urashobora kuja guhangana nawe mu butungane icyo kibazo nyine cangaruka handi none iyo ugiye kuri réseaux sociaux ukavuga ati nakarangira ikintu kiniki niho mvo uremurutse kurusha uko mu bitwara mu bitungane igihugu basikikana bimenye. Nane ntiwumva ko abantu babimenye rego ubundi but iyo content yanyu soko hari abantu bikitse mu kiza bakaza kwemva rega siniko ngwanya iyo content je ndiko mvuga abo bantu bakorewe iyi aho kubera iki batabaye mali bavuga ati je ndagiye kubera iki udashobora kwiyumvira mbega uyu muntu akeye konti ashobora kuba afise izindi ntumbero wewe afise mu butabuzi kubera iki utokwitura ubutungane bw'ihitema kwitwara biroroshe gapa kwitwara biroroshe en plus kwitwarira umuntu agusumbya ubutegetsi cyangwa gusumbya igiti cyangwa gusumbya kumenyekana wibaza ko ari ibintu byo rega niho ncangarukarira none uwo muntu yarakeye cyo bafise bityo kuvuga ngo abo bantu rero bavuzwe agira abashenge ahubwo jewe nanje niyumvira ngo hari hakenewe ku abantu bajeje gukurikirana abantu bafise abakurikirana ibihano ngaha mu Burundi bafise gukora amatohoza est-ce qu'il y a pas moyen yuko bokora amatohoza hama niba hari abakeneye kuporta ama plainte vyavre bakaraba yuko ivyo bintu byavuzwe ari byo niba hari abantu babeshewe nabo nyene bakabagarukira kuko urumva kuza kwevonta inkuru ukaza kwishira kuri réseaux sociaux atariyo kugira ngo wiheke inyuma y'izi mbuga navyo nyene n'ibintu na ko igituma niko ndavuga sinzi ko mwibuka Burundi Benturu yigeze gufungishwa n'umuvyikazi uvuga ko yafashe umwarabibonye yafashe ku ndirimbo yiwe agira cover baraditinga bagira nuzeye ifoto ya Mona wa afashe visage ya Mona wa tabashira kuri ko atari yiwiye murabone ko Mona wa yaritwaye Mona wa baramushikiriza ubungana donc barabaririmbyi gusa kandi Mona wa n'umuntu aciye ubwenge n'umuntu donc n'umuririmbyi azwi n'umuntu afise donc aramaze kumenyekana ubwo abantu bose niko bameze bisigura ko biba bisaba umuntu cyangwa cyane Jenny baza ko yagize icyo guvuze ko avuga ati nditwaye bon Jenny baza yuko abo babarabi bego umuntu yaragiriye violence n'abavyeyi afise avuga ati jewe ngomba fatanye na famille twitwara ibintu bon kuri uyu mwanya jewe ico mvuga kuri ivyo bintu nta kinini yafise no bivuga ko ahubwo gusa jewe niba ari byo koko byarabaye harakwiye ko abo bantu boporta ama plainte hanyuma bakahanwa abo bantu nta importe igiti baba bafise kumenyekana kugira ngo birinde abandi peut-être mu yindi myaka bakingire abana babo canke bagirene kuko urumva niyo yari na bit kugira bavuga ngo bakingire abana babo ntibazibashikirwe n'izo ngara mugabo
niba hariho n'ababeshewe nabo nyene harakwiye gukora agakorwa amatohoza abo bantu baje kuinventa ayo makuru kuko n'abantu batanga amakuru y'ububeshi nabo nyene bagahanwa hisunzwe amategeko je niko ndavyumva sinzi ko namwe musikire n'ubundi n'ivyo violence n'indi agression kuko birateye akabonge banakoresha hano ku bantu vyoba vyarashitse ariko nanje nubwo nogirirwa violence sinozitwara kwezi zose no kwitwara kamera yanje norambara imbere y'ubutunga ukarambara ukore kuri muri entertainment bazi kubera amakuru yabaye menshi amakuru yavuzwe vraiment ni menshi cyane muri isomene nitwo yamara muri entertainment tuja kuri RAYVANNY n'abashitsi turafise ba Wamati ari mu kuja yarashitse le 4 neige afite concert akaba ari deuxième édition ariko ari muri umwanya mwiza muri iyi minsi muri Europe agenda gutera concert le 4 hariho rero na concert ya RAYVANNY abakunzi ba star benshi n'abandi uno musi bibera muri arena ni concert VIP hariho iyi concert izoba ejo izobera kuri Source du Nil nivyo paka izobera kuri Source du Nil ejo kuri 10 000 francs yawe muri arena ni 200 000 umenga kwinjira mu nzego ticket simple ni 50 donc ari ama ticket simple ni 50 000 200 000 n'ibindi bitandukanye ariko jewe nama nivugira ku matike ari donc ku ma concert asanzwe ahejo twese tuzoba tungana kuri 10 000 umuntu ashatse kumubona RAYVANNY umuntu ashatse kubona Wema Sepeto umuntu ashatse kubona abaririmbyi batandukanye bo ngaha mu gihugu cacu akumbiye kubabona iyo concert nejo kuri Source du Nil 10 000 gusa ngomba kubona Mr Champagne Niko ushaka kubona jewe ubona ndi Mr Champagne hari ubundi twibwira ati Niko jewe Mr Champagne sinojyo nuko rero sinzi ko hari ibindi twoshobora gushikiriza hama turangiye ibindi n'indirimbo zarasohotse indirimbo zitandukanye kosho ntabikunda ya Double J kosho ya Dramati harasohotse indirimbo ya Molo indirimbo yaryoshe cyane kandi abantu barayikunze gushika aririmbye bamaze iminsi b'i Burundi vraiment bari au top bariko barakunda kabisa sana cyo nyine tuba dukeneye mu minsi naje sorry ikiganiro Let's Talk amakuru twari twateguye agarukiye nyene twabanye neza style na gogo abibutse rero nitwogenda tutabibukije amasafise dufise muri BITV turafise photography turafise graphic design turafise videography Patrick, shout out to you behind camera abari hajya n'umusista Kamel baba bariko batanga amasara twongera dutasha abo hari ibintu navuze ko nzoza ndatasha abantu okay turatahije abakunzi bacu tudabo twongera tugatasha abantu twahorana ngaha behind camera tutakiri kumwe ngaha bagiye tubamenyesha yuko vraiment turabakumbuye cyane murakoze cyane gose mubandanye mudukurikirana mubandanye mubwira amakommentaire ku byo dukora mubandanye mudukosora mu bufasoni bwinshi niba hari ico tuba twakoze nabi mwongere mudutere n'intege mu gusupporting ibyo dukora nkuko twafe yabivuga mukabe imana bane namwe abe mu byanyu ciao ciao